She tell me she wants me now, oh wow. Show you the clean, come feel my body, oh oh. Wine for me, never kill my vibe, oh 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 oh. How do I make this be real? She be my future, they my woman. I pray for you enemies. I make a scatter, now be funny. And baby, how you drive me so crazy, oh. Come to my side, oh, and you get out. Get it a candy, and you get it out. Niwe we move and in a toy, oh. Baby, how you drive me so crazy, oh. Come to my side, oh, and you get out. Get it a candy, and you get it out. Oh, she touch me right, she give me vibe. I'm on a screen body this night. She touch me right, she gave me vibe. I'm on a screen body this night. Oh, yeah. Hey, belly pena, this guy. Yeah. She tell me this, she give me that. Wine for me, make her this time. She tell me this, she give me that. Wine time, garuka kandi. Nakabeshe yikondenda kazi. Ngacha kama mapuyo gura kandi. Nkumeshaka kumenya na fami. Mpole pole nimenyanire na fami. I see you took a movie. Inyuma Nicki Minaj. Iyo ngawonye mubandi. Ndababara kataraba kandi. Oluwa make me wabo. Let me just be wabo. Yeah. Wabo, wabo. Oluwa make me wabo. Let me just be wabo. Yeah. Wabo, wabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu wote, Bwana Yesu asifiwe kwa Kristo. Hii ni Empower TV, ni televiziyo yanyu ibazanira abakora ibikogwa mvabwenge, abaririmbyi, abakina amafilme, bose umuntu wese akora ibikogwa mvabwenge turamuzana. Murazi yuko Empower TV ni televiziyo online isanzwe ifitaniye ubucuti bwiza ni Hotel Source Diner, ariko unamusi murabona yuko tutari kuri Hotel Source Diner. Umuririmbyi canke uwo wese tuba dukeneye umutumire aho tumusanze niho tumukoreshereza, kuko twebwe iwacu nta kuryama. Iyi ni Empower TV. Ico ndabasaba nukubandanya mugira subscribe kugira muze muraronka ibikogwa bya Empower TV mutarinze gucumukura. Jewe ni Vivance Emery, nkuko maze kumenyera hariya umukameraman ariko adufasha kugira mushobore kubona amasa neza ni Claude. Uno musirati Empower TV twabazaniye iki? Twabazaniye umuririmbyi mushasha, nibwo bwa mbere mukimubona, yitwa Crown. Nta bikogwa byinshi arakora, nico gituma wumva yuko na tamuri introduction atana byinshi twavuze nka ko nimumenyereye twamatuvuga uti yaramaze gukora ibi, ariko imbere yiwe ni heza. Gusa icyo twizeye nuko agiye gufashwa n'umuntu amaze gufasha abaririmbyi batari bake, naho rimwe hari abantu hamuruntu. Turaza kuyaga ibitari bike ku ndirimbo yiwe yasohoye nshasha yitwa Crown. Indirimbo nitwa Crown, ahubwo niwe yitwa Crown. Indirimbo yiwe yitwa Wabo. Crown, umeze neza? Yeah, ndashima Imana, meze neza gwe. Urakomeye? Yeah, nacho nshinje Imana kabisa. Umeze neza ariko kumenga ntucangamutse? Oya, ndacangamutse tu. Yeah. Umeze neza. Mu maramvya gushika muri South Africa. Ndubona bw'Imana. Abantu baba batabyitahurira neza. Gituma mudati mu marambya kuva muri South Africa. Crown asanzwe mu marambya, ariko ugiye kumufasha akababa muri South Africa, yitwa WONDERBOY muri Trust Nobody. Imbere ko ntangura kukubaza ikibazo ca mbere, Trust Nobody na WONDERBOY mwahuye gute? Ya bwa mbere twahuye, je nari umuntu nkunda umuziki kwanze ca mbere. Hama kandi ndamushimira, manze kumushimira. Nari umuntu nkunda gukora ama freestyle, ama video, nki posting mu Instagram yanje nyene, nki postinga je nyene. Rero navuga hari ubuntu bw'Imana, cyambona aranyandikiye. WONDERBOY yandikiye, naratangaye sana nyene, basi nabyumva hari jewe nyene cyabiheraho. Yeah. Ucubona arakwandikiye. Nshaka kumva iyo message ya mbere yakwandikiye, umuntu wijyame mu maramvya ukandikirwa n'umuntu ari muri South Africa. Yavuga ibiki? Yandika mu Congereza. Yandika mu Congereza? None arazi ko uzi Congereza canke ryari terabwoba? Oya, freestyle nakora nyinshi nazikora mu Congereza. Ngango niyo mpamvu. Yeah. Okay. Niko rurimi wumva cyane?
oya sivuga ndagumva cyane sendagerageza nyine bagerageza kabisa kukavuga bikamera neza. Okay, nuko rero ngaho arakwandikiye message ya mbere ati ndabona ko mekora afise impano ndashobora kugufasha. Nawe nditeguye gufashwa. Menga niho narindi aturiteguye gufashwa, ariko tutaratangura kuvuga kuri carrière yawe ndetse n'ivyaye byiwawe na Trust Nobody, nagomba kukwibutsa iyi label canke management irafise abandi baririmbyi yagiye irafasha. Hariho Satb, hariho uwitwa Kingorongoro da Magic, hariho uwitwa umwana yaririmba neza cyane ubu sinzi yageze yitwa Nelson B. Ibyo urabizi kwanza? Abo sindabizi nabazi. Dutangurira aho nyene rero. Abagutanguriye nta byari byanditse ko bazomara imyaka 100 baravuyeyo. Ibibazo bagize hariho baba waregereye ati yamara naho bagingira mfashwa, ariko iyi label hari abandi yari maze gufasha, nkeneye kumenya mbe ibibazo bagize n'ivyahe kugira bave yuko kugira nanje ishamba bagiyemwo bagaca inkoni batazi nzorijemo jewe nciyonzi. Byabo sindabizi ko byinshi cyane mugabo ndaziduke. Ndaziduke gusa nyine abantu benshi bavuga umuntu wese afite dura kuvuga icyo ashaka. Okay. So kuvuga ati byagenze ukuntu yavuye nabi biki mugabo ukuri kuba kuzwi nyene nyene byo nyene nanje nta byinshi ndabizi ko. Okay. Ntaratangura kuvuga ibyo muziki wawe ahagiye umuntu agiye muri management urasinya contrat amasezerano ukavuga uti jewe nzosora indirimbo 5 ku mwaka ama video 5 canke uzondihira inzu kuko nari nsanzwe ndi ata byinshi mfise nkora canke urumva hakagira ibyo yiyemeza ku ruhande rwiwe manager akagira ibyo yiyemeza nawe ukagira ibyo wiyemeza. We contrat yawe imeze gute kataniyo turabona tutabonye naho wayisinyiye ngira byabaye muri mutima mweranda? Mbo cyamera mbere bya contrat je simashaka ndabivuge ko cyane ndabije ko cyane kuko ni ibintu atashimye gushira hanze kwanze ubwiwe. Okay. Urumva nanje cyenda bishira hanze byiboneka neza. Ariko iriho ho contrat nayo womwe umbagira gute canke ne yindi yo kumvikana oya niyo gukora nyine tugakora. Hari indirimbo ati azonkorera izi ku mwaka azonkorera ibi azonkorera ibi. Okay. WONDERBOY waramumenye akikurondera kugira mukorane. WONDERBOY waramumenye ubure mwatangwe gukorana. Hari itandukaniro kugira no mwanya urabona? Rinini cyane. Rinini cyane. Naribona kandi gose. Nk'ijyahe like kuno ivuga kwanza nk'ukuntu urabona aho abantu bese tala benshi kandi kunsuvya nabo nsumvya n'abansumvya mugabo tala zabo zikizimye rero ibanje yarayifasha arayishira hanze iragaragara. Okay. Mutaramenya nti wari bwigere n'umusi numwe wandika canke ngo uririmbe? Narandika. Ariko zaze ndiziguma mwikaye? Ziguma mwikaye. Tama ziguma mwikaye nyene gusa nyene igihe cawe kigeze kiba kigeze. Hajya none mu marambya ntiwagena nk'igihe ngo uririmbira umuntu akavuga ati uyu mwana vraiment jewe kuko ama studio ngayi wacu hariho nk'ahantu utanze 80,000 canke 100,000 turabizi ushobora kuri wari warabuze umuntu akwiyebera kabisa kugira utangure WONDERBOY atarakumenya? Hariho wa mbere ni papa wanje umuntu yandihira mu studio nako utari bwabivuga ivyo. Papa kandi mani umezagire cyane ni witwa Raphael. Raphael Marambya nabo nyene mani umezagire n'abantu bamfashije cyane. Ni benshi novuga nk'abanyamarambya nka bose n'abantu banshigikira. Asante sana. Nuko rero WONDERBOY muramenyanye muratangwe gufashanya burya ibintu bya management ngo hari gihe management gutora ikwakira ukamara nk'imyaka 3 utarasohora indirimbo nimwe bakikubaka kugira ngo usoko kumeze neza. Nashaka kumenya wamaze igihe kingana gute? Nta gihe kinini mazeyo nta n'ukwezi ndamarayo. Ntumbwire ukamaze gusohora indirimbo 2 nuko warasohora indirimbo yawe ya mbere ariko hasigaye imaze nk'amasaha make baca barikura kuri YouTube. Byagenze gute bijya bintu? Bijyanye nta byinshi ndabizi ko uko urabona twe turapostinga kandi urazi haba bakundana abantu rero wavyanse yaragaragaye abikuyeko. Ariko mere nka wa wundi jewe ndumumenyesha makuru sinshobora kukubaza ibintu ntafite ivyemezo. Hari inkuru zivuga yuko ngo ijya ndirimbo uwayigukoreye iBreeze ngo mutamurisha amafaranga yiwe agera ku 300,000 atavuga ati nanje nayo munshira nako ntapfuma ngaca arakora ivyiwiwe baca barayifuta uko ivyo iyo nkuru ifise ukuri kungana gute?
boy je nta byinshi bivuga ko mugabo oya mugani ubizi naho umuvuga ko atabyinshi bivuga nta byinshi bivuga ko kubera n'ubundi byamaze gukoreka ibintu icyambere coco ko cyakina kubwiya umuntu wese afise dore kuvuga ico ashaka kuravuze by'amafaranga iki niko byumva niko abishaka afise impamvu mugasi ndavuga niko bicaye siko biri ngaba bafise impamvu akarabigiye nk'umuririmbyi uvuga uti rero je ndakoze umuti nkuko abandi babivuga ati ndakoze umuti ati indirimbo ya mbere abantu bagira bamenye bariko barandanshinze hanyuma bagaca bayifuta wiyumvise gute narababaye cyane narababaye cyane sinobisha narababaye mugabo ni ibintu najemo ndabizi ati ndabizi ko nari ndabizi ko abantu bose indirimbo zanje cyangwa tale wanje ntibazakira neza bose nshaka kumva pen wagize umaze ku indirimbo ivuye kuri account yawe wari wamaze gutelefona abagenzi batumviriza rero bundaturiye ndasohoye indirimbo hamagaca bayifuta mu masaha atarenga angahe ntibyagusubije inyuma ntiwacitse intege oya sinacitse intege kuko nakubwiye n'ibintu nagiyemo ndabizi ko bizoba mugana nabo sana uko ndavye nk'ama feedback yari yaronse n'abantu bakomeye gusa mu gihugu n'abandi benshi ngo kwa Air Breeze ngo niho bashimye ariko burya inyoni iguruka yisunga igiti kubera ko Air Breeze dufise ba Colida Magic ba Peniel Pro ba Sinzi ba Chizo aba Trick on the beat abahinyanyuzi benshi kubera iki Air Breeze kuvuga ngo abandi ntibabitse Koli arashoboye Adabit arashoboye ba Trick ba Yamiri n'abandi benshi bose nka bose barashoboye mugabo bivana n'ukuntu umuntu ari mu karasirikira nico kintu naravye kwanza navuga ati umuntu kandi bivaye n'ukuntu je nkora style yanje nkoresha ati kandi jane kurujya angira ngo ari cogira neza bivanye n'ukuntu n'indirimbo zinakazikora mu minsi ibiri ntimwari mwatubwiye ko mudusorera IP mwari mwavuze ko musohora indirimbo imwe mwari mwavuze ko musohora extended play ariko mu minsi ibiri musohora indirimbo zibiri uyumva gute nubona ko muri ko muzitera nk'ibiharage nshima nuko bose ko bazakira neza kandi cyane mani bahezagire kabisa burya kubona iyi ndirimbo ya kabiri wabo waciye uyisohora byatewe nuko ijya ya mbere atamwanya amaze kuri account ya YouTube ati imbere yuko turiko turabisubiza mu buryo reka tubanza dusohora iyi niko biri kubera urabona kiya kimaze kuvaho kandi abantu bamaze kumbona imaze umwanya munini bicumenga simpari cyose taba tuza nindi bara babone ko atahonagiye mukigira asubira ko ninde yazanye proposal hagati yawe na management ati ubona gute twoca tugira ikindi kintu WONDERBOY Wanda niwe yavuze uti reka duce dushira ko ibindi nawe idea yari nziza sinayikuyanga muri stock umenga hariyo nyinshi rero naho iyo no musi boyikora ko twoca tuzana ibindi hariyo zingahe nyinshi ni nyinshi gusa simvuga ngo itigini iki naje ntazonzi kuntu zingana muga si nyinshi byacane muga ni nyinshi zose zakozwe no mu producer umwe umaze gukorera kwande no kwande mbo gusa umuntu amaze gukora nyinshi ni yitwa Adabit abantu benshi ntibamenya mugabo inshallah amaze gukora nyinshi tumenyereye umuririmbyi iyo bariko baramugira lunch baramuranshinga canke baramutangariza abantu canke baramwereka abantu akenshi ariho utangurana audio na video ariko wewe ivyo biratandukanye kuko waje kuma audio gusa bimeze gute bo kira muntu wese afise strategy akoresha muri carrière yiwe muziki ariko twatanguye audio hari impamvu hari impamvu aba audio ama video so kuvuga ntayo zirahari zone ziraza gusa nyine twashimye tuze nibara kiwacu ngomba kumenya hari abaririmbyi ugwaruka rushasha ruririmba neza gwaje abantu baravuga ati wow baraje guhindura isura y'umuziki w'u Burundi ariko mu nyuma biraboneka ko menga bariko baracika intege hari amazina menshi baririmbye neza ba Wiz Designer vraiment ujya muhungu jewe ba Berry Music ariko mu nyuma ivyo twari twiteze sivyo twababonye ko nagomba kumenya wewe wabigiye kwiki negi ugiye gukora kugira nawe abantu bave bagushirako ingufu nyinshi cyane bagukunde hanyuma nyuma y'umwaka uburagiye nawe icambere nabize ko narabonye kwanza ukuntu bari
bitwaye neza vraiment kandi baranabarimvye beza bakoze neza mugabo urabona mu nyuma harabaye akantu sinovuga ngo barazimye bariki mugabo hari akantu gasa nakagize nyene ukuntu bivuga kira muntu wese afise tayiwe afise umwanya wiwe ibintu bigira anje sinovuga ngo nzoza ngo canzima canke canduka je ntavyo nzi kwere na jewe tubirekere gusa Imana mwijuru gusa ico nzi ico bitege ibintu vyiza nyene ariko nawe urabona ko vyabaye vyarabaye umuziki w'u Burundi wewe uzi kwiki ko uwinjiyemo nasinovuga ngo nabuze ko byinshi gusa nyene nawe ukurikirana umuziki w'u Burundi ibintu novuga nabizi ko nuko ari umuziki kwanze cyambere uryoshe umuziki mwiza cyane kandi gose ubundi ari tala zidasanzwe ico nico cyambere nabuzi ko kabisa abaririmbyi mwebwe muri ko muraruka abaririmbyi mu cimbo novuga aba si nkunda gukoresha underground aba upcoming hariho abababoneye izuba ni bande wewe uvuga uti jewe nkaka kangoye apare ya Wanda ndashobora guhanuza naka Big Fizo Chris MB Dondada I appreciate for him na with design abo nibo bantu uvuga uti wow Wonderboy ni umuntu amenyereye ivy'umuziki w'u Burundi yakuzanye ariko kenshi abantu baravuga ati asoye nka zitatu agashiramwo nk'akandi yafatikanije n'undi muntu navyo nyene byo tumatera indi ntambwe hariho collabo dufise mwazazindi nyinshi wavuga cyane mbo ikicerekeye collabo ni plan urabona ndacari mushasha sinovuga ngo hariho collabo iki no usana ibintu biri muri plan okay mu maramvya niyuba ariko amaradiyo menshi akora mu gisagara wanashima ngo uwegereye cyane Tanganyika ngo kajya kayaga kanaguciye ko abantu mamuramvya simvuze ko muhakure muri hano ni kibazo ngira mbaze urumva tikaguciye ko biroroha kumedita nagomba kubaza uravye murashobora ko mufise plan z'uko bakwegereza mu gisagara canke bimeze gute niko biri niko biri twarabonye Wonderboy hari abaririmbyi afatira indege rimwe bakaja gukorera hanze twarabonye Satb akorana indirimbo n'umuririmbyi wo hanze twarabonye umuririmbyi we yitwa wa mwana navuga yitwa Nelson B yaragiye muri South Africa aragaruka mbe na wewe hari ibyo barakwemereye uti na wewe nzogukorera ibi birimwe by'ivyo byo kurira indege ndazi ushobora kubura inkanje utarayurira n'umunsi n'umwe cyangwa waramaze kuyurira ndayurira indege ntabira mugabo mu bintu yansezeranyije yambwiye ati bitegerezwa bitegerezwa okay support uyibona gute yawe kugera no mwanya nisanzwe siko ndavyiteze sanze birenze ko ndavyumvira siko biri ahubwo birarenze uko waruvyumvira siko biri umuziki wo mu Burundi wavuze ati uraryoshe umeze neza ariko wewe twinje mu muziki wawe uririmba umuziki w'u Burundi ariko ikirundi ni gike cyane mu ndirimbo zawe icongereza ni cyinshi ni bya bindi by'iki international canke bimeze gute icambere ico kirimo international gusa umuntu wese afise ukuntu agurisha akazi kiwe je nashimye gukoresha ururimi kubera kandi kuvuga ndarukoresha cyane mu ndimi zanje harimo ikirundi mugabo icongereza kirimo cyane mbo navuga nti kubera abarundi turakunda umuziki wacu sana kandi sana mugabo hamaze kuza umuziki wo hanze ari ukuntu usanzara cyane ngaha mu gihugu ugafata nyene navuga nti rero nta kuntu boguma batwinjirira reka twe tuvyikorere bigume ngaha nyene iwacu kandi bimaze kuguma ngaha iwacu kubera nkozi vya hariya na hariya numva ko biza gushikana nta myidogo uronka ati yamara umunga turembera icongereza cinshi hari abantu usanga bataciye ku ntebe y'ishure nkanje ati ntaco dutahura bariho mugasi benshi mugabo bo ntibavuga ngo ikindi kibavuga ati icongereza ni sawa kwera biragira kure mugabo twe tuvyumva twe twumviriza melody za vraiment ni fresh ni safi ni ijwi mugabo tuvyumva bamwe mugasi bose none wowe nk'umuririmbyi ucukora iki kujejwe kuryohera abantu tamenye nkona bigenza nyene mbashaka kubafata bose kuvuga nta ndirimbo z'ikirundi zokora kandi ndazifise mu minsi yavuba ati yindi ugiye gukurikiza ni ikirundi canke
izo ni plan za management ndiri misohoka sije ndabivuga ngo ni ya mbega umenga management ifise ibice 99 kwijana womenga uri reserve cyane uri kuravuga umuvuga management erega ni 50-50 ndabizi mugabo ari ukuntu nyene basi jenda cyane mushasha sindagukavuga ati ngibi nibibone bo babizi nanje mu gihe hagutse ibintu twavuganye kwanze kuno bikuvuga bizogenda uko nyene okay wambwiye uti ntara mode ariko na video ziriho waramaze kuja location cyane location twazitanguye Suri barabona ibintu bimeze neza bitagase. Tabona ibintu bimeze neza bitagase. Bana turi kumwe na Crown ariko arafashwa na Trust Nobody isanzwe irongowe n'uwitwa Wanda n'umusani wiwe mushasha. Nuko murazi yuko nabwiye yuko iyo label imaze kwakira ba Sat B ba Kingorongoro abantu nk'aba Nelson B uno musi rero ni Crown nawe Crown umuntu ariko arumviriza ingene uririmba niyo gutandukanya n'uwo bita Rema wo muri Nigeria ijwi menganira imwe usanzwe umukunda ndamukurikirana sana muri ndimiza kandi ndamukunda vraiment kumenga waramumize oya urazi ko abandi bambwira ayandi mazina atari ryo ngiye bakubwira abandi n'abandi Ruga Joboy Omalay nawo mbwirema okay umuzika muri Nigeria urakurikirana cyane uko biri okay mbwira ibintu nagomba kumenya ibintu ubona ati jewe ibi bintu kuno mwanya naho ntaramara umwanya munini cyane ariko ndonsi ibi ndabona ko nzotera intambwe ndi kumwe na Trust Nobody icambere ni naronka abantu okay icambere n'abantu bashigikira hari abantu bizogera ibintu by'iwanje kandi nkaronka n'abantu bavuga ati that's like nk'umuntu uvuga nk'ibyo ama company biki bikavuga ati umuririmbyi dugire nawe nivyo bizomfasha cyane na support nyene ya ma réseaux sociaux ma radio ibiki nivyo bintu mbona je nkenewe cyane okay umuziki nakazi ariko iyo uwifashemwo neza ariko urashobora kugutunga kubera izina ryawe urikoresheje neza mu kandi kazi ukora turetse umuziki usanzwe ukora iki umunyeshure yani umunyeshure mu mashuri aya mato muri kaminuza yani umwaka w'icenda muri fondamental okay uko nkuru zoyisatura mu mwaka inshallah okay nuko kwishuri bujya birakorohera nusanga abana baguma kugora umusani umustare wacu ibiki nibiki cyangwa ntibanazi yuko umuririmbyi barabizi gusa barabizi si bya cyane mugaha barabizi nyene byashika nyene bakamvura uko nyene ndavyakira uko nyene niko biri nta kundi biramaze gushika ukandikira kwishuri indirimbo bigenza gute la muri talibre muri talibre ari ukuntu nyene usanga nyene abanyeshuri nyene abari mu vyabo ari ndabiranga avuga ati reka basi biranzamo nyene jeje nkaca ntorekara mu rupapuro nkaca ngira inspiration ivuga pa nyene mu ishuri nyene okay iyo wandike muri studio niyo wandike muhira ni hehe umzuka unapanda kabisa unaona aje ni sawa muri studio kubera uragira idea zikomeye kubera beat bihari ubone ivyo umuvuga ati ayumva kano gose kaje ucutamwa aho nyene bironyorohera sana muri studio okay nuko rero turi kumwe na Crown bujya turiko twerekeza cyasigaye umwanya muto kugira duhave turangiza ariko Crown nagomba kukubaza abantu bakeneye kuraba ibikorwa byawe naho biriko bija ko bivako mugani baza ko mu bitorera inyishu abantu bakeneye kuraba ibikorwa byawe babikuraye nko kuri cyangwa nkora kuri Instagram ukaba ibintu by'iwanje urashobora kwandika Crown official 01 kuri YouTube ni Crown Badext Facebook page ni Crown official okay ako kantu ka Badext okay narimenyere Badext cyagenze gute ako ka X Badext ari ukuntu basi kubera nyine benshi ari ukuntu nyine ucigira ibintu by'iwawe nyine bigiri baragi wawe okay hari kibazo giciye kiza umbwiye ama account yawe benshi mu management baragira usanga account y'umuririmbyi ifatwa mu minwe n'izina ry'iyo management ariko womenga gwe warazigumanye ntazigumanye iziwanje niwe wabisavye oya niko biri ntegeza kuzigumya oya mugabo turaza baririmbyi bari muri management indi bakoze indirimbo bashira kuri account ya management oya je biri kuri ndanizi wanje basi niko twabiganiriye okay nico nashaka kubera iki wansa yuko byoja kuri account ya Trust Nobody cyambere abantu bashaka jewe
trust no basi ubwo ntibayikeneye muga cyambere bakeneye jewe garagare impamvu navuze ati kadukoreshe by'iwanje kugira abantu baze bandonka neza. Yeah. Okay. Kugera no mwanya uramaze kuronka ubufasha canke feedback iva ku baririmbyi bagenzawe? Nk'abande nabande? Ambere ni Big Fizo. Mwaravuganye? Musanzwe muvugana? Imana impezagire cyane kweri. Amakuraje impanuro. Na Miss Erika. Okay. With design. Na Chris MB. Cyane Dondada. Wambwira mu majambo make nk'impanuro Fariaz yaguhaye. Oya sinabivuga kubera yashimye kubibwira jewe nyene. Oya mugana buze oya ari vyiza atari banga atari bibi ukugira nundi ariko aradukurikirana byumve wambwira ati yambwiye ibi. Okay gusa reka ncishe ko mayange bari. Okay. Icambere yambwiye ati uzogwanire kuba wa mbere. Ariko namba muri liste bakeneye namba ari 10 uzogwanire kubamwe apana kugwanira kuba wa mbere. Abantu bonyene bazogira judgment. Okay. Iyo niyo mpanuro yaguhaye. Si yo nyene ntasye nakunyene. Uvuze zikenya. Wari mwari musanzwe muvugana? Kuyo ndirimbo yisohoye niyo yacakwandikira. Okay. Abaririmbyi ngo ntimushigikirana? We naho ataminsi myinshi urabimaramwo urabibona? Oya sindabibona. Barashigikirana? Barashigikiye kweri. Kubwa wamvuga hagati yanyu? Hagati yande yanya baririmbyi. Turashigikiraniye. Okay. Nenda kubajije kubera umaze kuranga wewe nta mwaka uramara abantu batanga kumenyera cyane ariko urambwiye amazina ane ndumva ati ayo nyene arakwiye nawe ugikeneye ayandi. Mbwira collabo yawe wifuza. Wokora. Wifuza ko iya mbere yoba ari Crown n'umuhaper canke Crown n'umuntu aririmba R&B nkawe. Mbo sikuvuga ngo murapere cyangwa mu R&B iki jewe cyambere nambere we ntundese kwanza ni kuvugana kandi tumaze kuvugana naje ndashobora kumurondera nivyo maybe gusabiza kuvana n'igiharimo n'akarere mu karere ukuntu akarasirikira kandi umuntu wese kandi je nkene abantu benshi gukora n'abarimvyi benshi cyane kuko kira muri imvyi wese afisano yo gushikana hiwiwe. Yeah. Okay. Kira muri imvyi wese afisano yo gushikana ahiwiwe. Okay. Crown. Je numvirije indirimbo zawe. Ubwa mbere navuga to uyu mutipe vraiment autotune sijuye ama software muri studio arakora sana. Ebana je ngomba duhesho abantu. Sure. Ngomba duhesho abantu kabisa. Dutangure kwinshasha niyo sawa? Sio sawa. Ya mbere canke. Dutangure ku ijya ya mbere ubanze uyiririmbe nka kapera hanyuma yindi duce tugendera ko rero. She tell me she wants me now, oh my. Show you the clean, come feel my body, oh. Wine for me, never kill my vibe, oh. How do I make this be real? She be my future, they my woman. I pray for you enemies. I make a scatter, now be funny. And baby, how you drive me so crazy, oh. Come to my side, oh, and you get out. Girira kandi, you get it out. Niwe we mubandi na toye, oh. Baby, how you drive me so crazy, oh. Come to my side, oh, and you get out. Girira kandi, you get it out. Oh, she touch me right, she give me vibe. I'm on a screen body this night. She touch me right, she gave me vibe. I'm on a screen body this night. Oh yeah. Hebelebe na this guy. Yeah. Okay. Yeah. Inayo. She tell me this, she give me that. Wine for me, make her this time. She tell me this, she give me that. Wine time, garuka kandi. Nakabesha yikondenda kazi. Ngacha kama mapuyo gura kandi. Nkumbe shaka kumenya na fami. Pole nimenyanire na fami. I see you took a movie. Inyuma ngane keminaji. Iyo ngawonye mubandi. Ndababara kataraba kandi. Oluwa make me wabo. Let me just be wabo. Yeah. Wabo, wabo. Oluwa make me wabo. Let me just be wabo. Yeah. Wabo, wabo. Oluwa make me wabo. Let me just be wabo. Yeah. Wabo, wabo. Yeah. Oh. Yeah.
bring your pocket balance it up on me. The way you vibrating totally my body. Now this a lulling this for you, so now you be do this back for me. Now this a lulling this for you, so now you be do this back for me. Nakabani, got to man do man sad. Nakabani, me I want to live with you, live with me. I see you took a movie. Inyuma Nicki Minaj. Iyonga munye mubandi. Ndawa barakatala bakandi. Oluwa make me wabo, let me just be wabo. Yeah. Wabo, wabo. Oluwa make me wabo, let me just be wabo. Yeah. Wabo, wabo. Yeah. Strong baba this. Imeenda hiyo mwanangu. Yeah. Boss, Yeah. imbere yuko turangiza wabo ibyongereza bibislenge bya hatari. Bwira abantu wabo mu majambo make waririmbye iki? Ndo yiwe cyane ni wanje ubivuga kushaka. Wavuga ibyo wavuzemwe mu majambo make. Story yayo. Numukobwa namubonye asijyambere nkikuya kuntu nyene ubwo umuntu nyene kamunya bamwishimiye sana. Ndavuga nyakamege namuvugisha maze kumuvugisha arashima ikiganiro acanye impindi map yo kuduhura. Rero nguma ndamubona amajama sana abahungu candagira jalousie sambuga kanje muri famille yiwe twimenyanire. Tumaze kumenyana famille cana muronkoko. Asante sana. Crown ndakwifuriza rero iterambere ryitse. Murakoze. Gira icyo usavye abakunzi ba Empower TV n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi muri rusange. Mbo icambere cyo ndashimye kwanza muziki ndundi ndashimye Trust Nobody ndashimye n'abanyamaranga bose na Empower TV ndashimye cyane kuri kibikora neza rashigikira muziki ndundi kabisa bubawe sindugo navuga gusa nyene muziki w'u Burundi navuga ati ukunyene tubigenza nyene ama Empower TV n'izindi TV nyinshi zikomeje uko bizogenda neza sana. Asante sana. Urakoze rero? Namwe murakoze sana. Yes, nuko rero mwakoze mwese mwariko muraturaba kuri Empower TV. Wakoze nawe Claude kubona wafasha kanya ukagoma amasaha ngaho uhagaze kugira amashusho aboneke neza. Ni Vivance Emery. Ciao ciao.